Instagram yawe yitwa gute? Instagram Iwanzi. Sorry? Instagram Hello Ichi. Iyo Instagram yawe Hollywood yoba iri ngaha mu Cibitoke nyene canke yoyo iba mubwire. Ngaha ayi mu Cibitoke aho ntuye. Muri vile ntayiri. Yorega ikintu cyacu cyose kiramamara. Urafise famille kuri YouTube orjo kubaramutse? Gutembera ndatembera. Akashika kunaje nkashikako. Nabo nyene barabava kuri YouTube bakaza kukura. Bakaza kundaba bari kungere bye babituye baraba kuyuko nakakomeye. Uyu unyari ngaha ani ku ruhande ndigwenda kwa kakorera kuri ari ngaha ku ruhande. Mera basi nk'ubu mudraga cyangwa twumva amajambo ubukoresha. Nko mu Giswahili na cyane nk'umwana wo mu Giswahili. Kujua mbo kutambua na wewe. Unanisikia na mimi niko nakusikia. Mimi nakupendaga sana. Unajua na unanijua. Nakupendaga sana. Onodo. Hariho ngo itandukaniro rinini cyane riri hagati y'abakobwa bo mu gisagara n'abakobwa ba ruguru. Byo bariri. Bama bari kuri ndri. Yese bakunzi ba Buja Hit TV. Muko mubibona ni Nancy Amanda ku ruhande harinde muramuzi singo ndamvuga ari ibintu biba bitari ngombwa tubivuga ko biba ari ibintu bizwi. Bon turi kumwe na Lolilo tukaba turi hano tumenye impamvu ari hano, impamvu ari Lolilo, impamvu ni byinshi. Reka duha kanya Lolilo aramutse abariko kurikirana ikiganiro cacu n'abakunzi ba Buja Hit TV. Natwe turabaramukije abariko kurikirana ikiganiro cacu kuko turabakunda cyane. Yes I Ikitumanga jewe shobora gukunda Lolilo kubera ari umuntu pro kandi ameze neza cyane na ndamuzi kuva kera kandi ndamuzi neza cyane ari kuva nko mu 2015 gutyo tubanye ngaha muri no ntuzenyi ya Cibitoke ngaha rero gituma nkunda Lolilo nuko kubera nkunda imizika yiwe kandi nanje baca baranyitwa yuko ndi Lolilo kukubera nanje ndamufana kandi ndamukunda cyane. Okay. None Lolilo ni waramukije koko kiganiro cyacu baramutse ariko kuri kiganiro cyacu. Jewe ndabaramukize mu izina ry'Imana. Kuko ndabahaye ikaze iwacu. Okay, Lolilo arabahaye ikaze abakunzi ba Buja Hit TV. Naje ndi Sami nko mubona tuko turakorana na Nancy Amanda. Hama ntibibagire gukora subscribe, like, comment na share. Hama ibintu bishobora neza mubandanye mukurikirana ibintu uko bigenda umwanya ku mwanya. Hanyuma Lolilo yamaze kubaramutsa. Ese mwamwishuye indamukanyo yiwe? Lolilo hama twagusanze ahantu ukorera twasanze uzwi urazwi gose ku kazina ka Lolilo. Tubwire akaririmbo kamwe ka Lolilo ukaririmbo twumve akaririmbo kakuryoheye ka Lolilo. Ako nyene woba warakunze kuva yo 2015 uravuze ko kuva 2015 mwabanye na Lolilo mu Cibitoki turashaka turirimbire akaririmbo woba donc kiwi ukunda swat utwe. Hama munyuma uratubwira nibindi ko ndumva ivyuzi vya Lolilo ni byinshi bro. Bimama twibazovuga baruhe nta kindi biyumvira taruguteranya bazomara inkwi bacanira amabuye ntacyo bokora cyo tuma duhebana reka mbwire ese nshuti kibondo ngo bakateranya n'abasiba urukundo cyo bazovuga kubona ncenda kubona bazomara inkwi nitwamara kwangana bamara imirambi jora n'umurango icyo bakora bavuga amajambo bafise imigambi yo kutwankanisha nyamara wewe ntibazokunyanisha icyo narahiye ntibazokumebesha bazovuga nibaruha bazonuma ntacyo bazokora iwawe narashitse bimama twibazovuga baruhe nta kindi biyumvira tarugutera
bazomara inkwi bacanira amabuye ntacyo bokora coduma duhebana. Sawa Lilo mzizi wa jiwe none ga Lilo wewe ndavyumva vraiment uri Lilo vraiment uri Lilo umva si ibintu byo kugenda hino nino vraiment nta byo gushakisha Lilo turumva ko umusobanukiwe nijwi wagerageje vraiment congratulations ukaba watubwiye ko mwabanye cyane igihe kirekire none iyo muri ko muravugana na Lilo canke wowe ikintu uwo muhanura canke ikintu uwo mubwira n'ikihe nk'umuntu nyene mubanye igihe kirekire umukunzi wawe kubona Lilo jewe n'ukuri ndamukunda cyane nuko kubera mugabo hari ikintu yihenze ko akunda kuririmbana n'abantu batari bien mugabo indirimbo ziwe abantu barazikunda mugabo hari ikintu kimwe kimucanga ico nyene kimucanga nico cyakubwiye wowe nk'umugenzi wiwe ico kimucanga kitubwiye no kukubera keshi na keshi ayagiye kuririmba akunda kuririmbana n'abakobwa muganzi nigire mbonamwo mwana wume niho bimucanga keshi uracanga hajya uba uriko urapiga umuziki kwanza igitsina kimwe n'ubundi si byiza basha uraguha umuntu aracanga agashiramwo iki bakavuga ati iki kintu kabisa kirakwiye wewe Lilo wewe muri maki kubwawe ushaka ni aramutse akoze amaklipe ajya ama video horo ubona ya Lilo adashiramo n'abandi bahungu apana kuguma yishinga abakobwa benshi yego acange niho byiza none nk'ikintu yoba igituma udashaka ko akoresha cyane cyane abakobwa niki ari ikintu yoba akora yariko arakorana n'abakobwa kitameze neza urumva ikintu indirimbo keshi na keshi z'urukundo za minsi yose urumva dufata urumva na wewe kweri urumva yuko akwiriye gucanga indirimbo z'urukundo rega none nk'uwo menya yuko dufate nk'umukuru w'igihugu yo gushira ku ntuzenyi gute ko gashimwa ukaronka gute kandi wama uri yamakora ibintu bimwe urukundo twese natwebwe turakunda turafise abo dukunze mugabo ariko yararirimbye indirimbo Lilo indirimbo itari y'urukundo kandi irahitinga yindi reka kwica bene wanyu reka bibuze mu mujibuntu reka iyo sanzwe yize ariko si y'urukundo from aho no muvugira naho iyo ndirimbo yaragerageje urumva barashobora kugira bigashika imbere ukumva yuko inuze kugabo kweri kabisa Hama Lilo wewe uko wamuzi kuva 2015 ubu tukaba turi muri 2020 iyi ndirimbo kandi aguma akora nta ndirimbo zindi ziwe zishasha wowe uzi yo gitari canje gatera canje urumva nk'ijya ndirimbo nayo nyene urabona nayo ariko ni nziza ni urukundo kumva akarefe gatoyi ku ndirimbo igitari canje Gitari canje tsansarara ndavuga tsarara ndabivuga tsarara urumva dufate irefe yumva nk'iyo yatanguye kuririmba yagiyeko je sindayizi neza ngo ndayimariza kubera sindicara hamwe kugira numve ndayiboroke mu mutwe kugira ngo ndayimetirize ndashira mu mutwe rega indirimbo yose urumva amajambo ukumva amajambo kamenya no kunye uciboroka kashira mu mutwe urumva rero yariko aririmba amajambo atumvikana ku buryo umuntu atofata ibintu mu mutwe cyane birashika kuko rero ushobora kuvuga ati iyi ndirimbo nayisiki yarisiguriye kuri iki urumva yuko ayo majambo sindamara ko yafata mu mutwe kwigana numve nyene yuko ashobora kuba yaragiye kuri top imbere kumva nyene ukabyumva Lilo kwindirimbo gitari canje muri make ngerageje gusobanurira jewe Lilo yashatse kuririmba igitari ciwe uwo mukobwa we ko ari nk'igitari ciwe ariko rero ko utarayifatira umwanya ngo uyumvirize neza ngiye niyo mpamvu bigucanga ukuntu birashika ikintu cyose no kuciga ukakimenya hanyuma umaze kukimenya ukazovuga ati n'abandi nzobabwira iri jambo urumva yuko ritomoye none Lilo uvuze ngo ikintu cyose no kuciga kandi tumaze Lilo tumuzi imyaka myinshi muri aka kazi k'umuziki wibaza ko yosubira kuvyiga canke ko yoba ariko akora ibintu atazi adasobanukiwe ushatse kutubwira iki ni ibintu tudatahuye twebwe
Shatse kubabwira yuko iyo ndirimbo ntaramara kuyiga ngo ndayimenye. Okay. Urumva urashaka kuzofata umwanya iyo ndirimbo banzu uyige hama uyimenye kugira ngo uyitahure neza. None Galoriro wewe nka Loliro ayandi mazina yawe nyakuri na yahe kubera iryo Loliro twumvise ko bari kwise kubera igihe kirekire mwabanye na Loliro. None muri ico gihe kirekire mwabanye na Loliro nta bintu mwagenda muvugana swat canke ibintu wagiye wiga umwiga ko Loliro. Igituma jewe rega banyise Loliro no kukubera imiziki yiwe nakunda kwifata cyane nkagenda ku masidio heshe na heshe nkagenda kama microphone nkagenda nkaririmba hanyuma rero baca riramamara cyavuga ati rero tumwise Loliro. Ubu nyene fata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store rondera mu kwandika ijambo Buja Chat, telecharge Buja Chat, hitamwo ururimi rukorohera gukoresha ikirundi, igiswahili n'icyongereza. Mu kwiyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe ukaronswa code ituma uronka uburenganzira ukoresha Buja Chat canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modopass wifuza. Kurikiza ivyo usabwa ni kubuntu. Buja Chat ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye bitagusaba izindi muri telefone yawe. Rungika ama audio, ama foto n'ama video uhure unaganire n'inshuti n'abagenzi mwabuze ku zindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha. Buja Chat iduhuza twese. None ayandi mazina yawe nyakuri na yahe turetse iryo rya Loliro bakwise? Izina ry'iwanje rya nyakuri ni banyitwa Nduwayezu Sylvestre. None Nduwayezu Sylvestre hama ko batubwiye indirimbo ko bishika ntuyimetirize mu kwibloka gwishire ku mutwe indirimbo ziwe kandi ukunda kuja kuzifatisha. Niki kikubuza kuronka uwo mwana wo kuzumbiriza? Urumva hariho kukungene ntashobora kubishyira imbere kubera muri bimwe mba nagiye guhangayika. Urazi yuko umuntu inibujumbura uca hajya hirya no hino kugira urabe kungene wobaho. Ariho uwo mwanya rero bikaca byanka kukungene shobora kuba nicaye hamwe kugira ngo ndayibumve neza na neza ntegere. Abafana ba Buja Hit TV bashaka kumenya wewe Loliro akazina bagutaziriye. Urumva bakeneye kumenya rero ibyo bintu bituma wewe utaronka umwana wo kuboroka izo ndirimbo akaziwoba ukora kagatuma utazikiziboroka neza nka kera. Ndashobora kuronka karaka umuntu ashobora kumpamagara ngo mesurire amashuka cyangwe ngo nkoropere uwo mwanya nkaba ndawubuze. Urazi kuba ngahaye muri uno muji biragoye uce hirya no hino. Loliro ndashaka kumbwire itandukaniro riri hagati y'abakobwa bo mu gisagara wo kuba mu gisagara ca Bujumbura ariko na ruguru nizere ko ruja gutembera canke swat ushobora kuba ari uvuka navyo nzi. Uravye itandukaniro riri hagati y'abakobwa b'i Bujumbura n'abakobwa ba ruguru ryo baririhe kubera baravuga ngo hariho ngo itandukaniro rinini cane riri hagati y'abakobwa bo mu gisagara n'abakobwa ba ruguru ryo baririhe? Itandukaniro ry'abakobwa bo ngaha mu muji usanga nuko bagenda n'ibyo bavuga byose biri fresh. Uravyumva mbwa ruguru kubera itandukaniro ryabo naho urumva ruguru urumva rimwe barashobora kuba badashobora kuronka umwanya wo kugira ngo bagende nk'ugu baba bigiriye kurima mu zambe. Mugari nibugiye itandukaniro ry'ahandi mu Bujumbura urumva umunyamuji no waruguru nawo ashobora kubyumva kweri kabisa urumva sico kimwe. None abo mu muji bameze guti cyo dushaka kumenya donc utwumvishe nyene dutahuza. Abakobwa bo mu muji kubera ndabashima kubera bama bari kuri ndri. Abari kuri ndri ndavyumva bama umwanya ari wose bashajije bama byo bagira ntusanga nyene abajene nyene ukatusanga bagitembera nyene barirekura bakisanzura. Mugabo itandukaniro hamwe ryabo n'abaruguru urumva sico kimwe. Urumva yirwa mu kwisira k'ivyondo nk'unguguru itandukaniro ndibaza ryumva. None Loliro ugerageje kuraba no mugenzanje hano ubona yo wari warugurushe no ngaha mu muji? Oya vraiment no mu muji. Ubona ari kuri ndri ameze ari kuri top nkuko ushaka nkuko ndavyumvira. Nkaka ikajambo kamwe umubwira basi ko ari uwo mu ngaha mu town.
gituma ro muji akajambo wamubwira ko amaze kubona ko ari mu tawe akajambo nyene nk'umwana wo mu muji ndi kuri ndri ngira akajambo kamwe twumva gituma navuze yuko uri ntuzenye kweri kabisa oya wajanishije wisohoye inzara washajije oya nukuri kwa Mungu nibaza hirya no hino na n'umuva mu bavugana nta muntu bavuga ngo urya muntu aramara amazi oya nta jisho umuntu gucishamo uwo ari we wese ndibaza yohita yisuka ko muga kuherukene ego bakunze Buja Hit TV bandakurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV ni Nancy Amanda kuri microphone nkabandi kumwe na Sami aka Elhaj Asamir of course nkabandi kumwe no musi na Lolilo akaba ari Lolilo mu Cibitoki ca Bujumbura akaba ariko atubwira ibyo abakobwa bari kuri ndri nkuko byumva akaba atubwira impamvu yitwa Lolilo ariko Lolilo turashaka kumenya ubone cye ku ntebe y'ishuri jewe simvuga mwo byinshi jewe iyo intebe y'ishuri sinayiciye ko kukubera nakuze jewe ntabona mama mbura umuntu anyitaho mbura kuko ngicamvuga ati reka nigire mu muji camvuga ati nimaze ndi waruguru sinovuga yuko ndi munyamuji ndi waruguru mugabo ndi mu muji nkona ubu rero ndi ngaha mu muji nanje ca mu munyamuji nkuko nabandi abari mu muji ubu sinovuga yuko nitwo waruguru kandi nyakumaze mu gisagara nyakigana gute ugaha mu gisagara asha imyaka 9 ndayihabaye gisagara iga final ma umwana mu gisagara imyaka 9 hama nkorera ngaha I'm Cibitoki okay Lolilo we nk'umwana wo mu muji uhuye n'umuzungu mwovugana nyene umuzungu w'umukobwa nyene ari kuri ndri kavuga ati jewe nk'umwana wo mu muji sino kwikorora ntabyo kudekora je n'agafaransa gato notako nakongereza gato notako turashaka tubwira uko bamuvugisha aya mu bisanzwe igifaransa kirangora icyongereza naco icyongereza urumva yo nababwiye yo yemwe nababwiye ko kungeneje icyo shobora ndashobora kukivuga cyo nashobora naco sishobora kukivuga tubwire ico gikeya washobora kuvuga nk'umuntu wo mu muji umaze imyaka 9 ngaha mu muji urashobora kwidebrouiller muri akana kariya warinze ubona umuzungu nawe wewe kwiyaraje ukamubwira na bonjour ntayuze bonjour n'umwana bonjour n'umwana kweri kabisa mutoye arazi bonjour wewe umbwira gute rero umuzungu muhuye tuhuye ruvuga bonjour comment ça va ça va bien urumva yuko naje yakono badakacishije mu basi bandanye n'utundi bukeya n'ububiti byinshi n'utundi nyene n'utundi to kumutereta kugira agenda kumvisha ko uronga muri town oya kubona yuko yobana nako no bandagashobe nawe nyene bashobora kuvuga atazi tukeye basi arazi tukeye mugabo kavuga ati cyo umuntu sinamumara mate oya mugabo hakabaho kuvuga ati jiwe ngahaye mbaye guca muri ino nzira kugira ndengane mugabo kavuga ijambo aryumva kayumva mukantu ataryumva nakashaka basi Lolilo basi twumvise ko umuzungu arameze nk'umuntu akugora kwanza uyu unyari ngaha ku ruhande ndivenda kwa kakorera kuri ari ngaha ku ruhande mera basi nk'ubu mudraga cyangwa twumva amajambo ubukoresha nko mu Giswahili na cyane nk'umwana wo mu Giswahili umuntu amaze imyaka 9 ngaha mu muji nk'uyu unyari uramutse umuvugishije ukuntu wamuvugisha Giswahili kameme ugashobora kujua mbo kutambua na wewe unanisikia na mimi niko nakusikia mimi nakupendaga sana unajua na wewe unanijua nakupendaga sana onodo dia I love you okay yes akuti Buja Hit TV bandakurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV turacari kumwe na Lolilo dusara bagomba basoze ikiganiro cacu ariko ndumva ntovana na Lolilo gutya nyene Lolilo atarambwira Lolilo umukobwa mukundana uhora mubwira ndagukunda gute mukajwi kameze gute mimi nakuona mtu natembea uko natembewa uko njiani ukapita na mimi nakuona kweli kabisa ule binti navala bien anaendelea huko bien lakini ali ndo fresh ndo fresh kabisa mimi nampenda kasa mimi kamaona mbona tukaongea kweli kabisa
ndamuona mimi nashiduka mbako nashanga. Okay, Loliro mu gusozera kino kiganiro cacu watubwiye ko uri umufana cyane wa Loliro. Hama ku muziki usanzwe wumviriza ngaha mu Burundi nta wundi muririmbyi wumva wokunda uretse Loliro? Hariho undi muririmbyi yaririmbye indirimbo yaririmba kw'iriba ry'urukundo nzogenda ndamujanye azonzirita nzirite azonca amaganda mucayandi azonkanda ndamukande ninasinzira azonyorosa ankinga igikonyozi mu mbeho nzomucana kw'iriba ry'urukundo urukundo ujyana ikigoye ruraryoha kandi ntirukabiha urukundo ndutora kati nturugoheka si imizi ziririka imisozi abatwenzi nabo baduha amenyo urukundo ruryoha rukambye ego nanjye ndamuturaho ngwaye nawanyereka wera azonkanda ndamukande atsinzira wayibagiye none indirimbo kumenga ndayizi ko yo bari ya kera ni ya kera n'undi yayisubiyemo yitwa Vivi Muyomba nuwo yaririmbye iyo ndirimbo kwe kabisa nuko yaririmbye akarimbo ka bien kandi karyoshye. Okay. Kakaririmbo na kakera ariko naye nakubaza basimu ubunya mu ndirimbo zishasha n'abarinzi bashasha ariko baraza we abo wumva nta yindi muziki mishasha wumva ikuryohera uretse ya Loliro? Mu bisanzwe nakubwiyemwo muri bimwe hari igihe ushobora kubona yuko bimwe nashobora kubyitaho nakubwiye ico numva ndagitahura kare ico natahura kare naco nkaca ndagishira kote. Okay. None Loliro ntumere nk'abasoza kino kiganiro cacu abantu bakora gukwikirana ni benshi cyane nakeka jambo bababwira nka Loliro nk'umustar wowe uzwi ngaha mu twasanze umustar reka ndakubwire Loliro tukigera ngaha abana bose twabazi bose barakuzi Loliro ngo aciye ngaha ngo yarari ngaha mu kanya ngo reka tumubahamagare ngo bose barakuzi urumva uri umuntu w'umustar urazwi kugira akajambo ubabwiye unabasezera kiganiro tukirangiye. Jewe ikintu cambere na mbere no babwira cyo gusezera ko yuko jewe Loliro kwe kabisa ndamukunda kandi nkumva yuko no mushira ku mutima kandi n'abandi byo bose babyumve nkuko nanje ndabizi nk'uko mwese ego kabisa je baranzi nga mu Kibitoke nta hantu na hamwe reka kuhera kuva ngaha gushika muri ville gushika mu Kanyoza jewe baranzi jabe hose jewe ijambo ryaryo ryose barashobora kunyumva aho ciye hose nkaza numva ngo Loliro none umuntu ninde yashikanye no yuko je nitwa Loliro nkaca mbona yuko umwana wari wose Loliro urumva nawe ucugira ibyishimo ati je ko banzi urumva ni Imana iranje je sinotsitara na gatoyi Imana iramuzi Imana yo irakuzi kubera no yakuremye Loliro ivyo ni ngo twese Imana iratuzi bro ariko rero urumva umaze kuba umustar Imana ikikumenya cyane Imana yamenye kuva kare kuva nkivuka eka ko navuga ati cewe kabisa jewe ko abantu banzi jewe ntacyo nzoba urumva ntacyo nzoba sinova n'inzara sinogirane kandi abantu banzi ni Imana ikabizi ni vyiza cyane nonsi tugerageza ngaha kuko umwanya uko tujana ariko tugashaka tumusezere Loliro tuzogaruka n'undi munsi Loliro bakoze kutwitaba n'undi munsi ntitwagaruka kuzotwitaba ndibaza n'ubundi nabitavye n'undi munsi naho nzobitaba yego urakoze cyane. Bon turabashimiye bakurikiranye ikiganiro cacu kandi turabakunda cyane yari Nancy Amanda kuri microphone turi kumwe na Loliro turi kumwe na Sami. Yes of course nimwibagire kugira subscribe comment like share kandi nakaga kengeri nimwibagire kugira iki yes nimwibagire kudufollowinga Instagram Buja Hit TV kuri Instagram Nancy Amanda kuri Instagram Sami koresha izina kuri Instagram ni El Haj Asamir kama kawaida no kuri Facebook El Haj Asamir CK kandi na Loliro nimureke kumufollowinga kuri Instagram urakoresha Instagram
eko je birashobora kuje byose birashobora kubishobora Okay, none Instagram yawe yitwa gute? Instagram yibanje Yitwa Instagram, sorry? Instagram Hello Each. Oh, Okay, hama Facebook urumva navuze imvugo ngereranyo yo kuri Instagram. yego Nabo urukoresha Instagram. bibaye ngombwa mpora ndayikoresha mugabo bivanye n'umwanya. None rero wewe uri Facebook uzi ko ari uruki uri Facebook. Oya icyo nashobora nacyo murashobora kukisigurira. None ganuze galoriro watubwiye ko Instagram yitwa Instagram Holy Hooch niko utubwiye? Niko navuze. Okay. None iyo Instagram ya Holy Hooch yoba iri ngaha mu Cibitoke nyene canke yoyo iba mu bwire? Ngaha ari mu Cibitoke aho ntuye. Nihiri. Muri ville ntayiri. Yorega ikintu cyacu cyose kiramamara kikagira ngaha mu yindi mwanya kikagira muri ville. None wewe urafise famille kuri YouTube urjo kubaramutsa? Ndatembera akashikako naje nkashikako. None baraza kurara nabo nyene barabava kuri YouTube bakaza kurara bakaza kundaba bari kungere babituye baraba kubiko nakakomeye cyane. Turabashimiye cyane abakurikiranye ikiganiro cyacu, hama turashimiye na famille ya Loliro iri kuri YouTube yoriza kumuramutsa. Turabakunda cyane, ciao, bye.